Munsi twaramutse duterwa iteka ryo kugenderwa n'umuvyeyi wacu mama Buntu, tukaba tumuhaye ikaze mw'ibi bitaro. Ndazi yuko mwaje gushikiriza ibwirizwa ry'Imana na burya musanzwe muri abakozi b'Imana. Rero ntiriwe ndarondogora muvyeyi, nagomba ndabaha ikaze. Eglise Diroshe yo gahe Bujumbura, igisata kijejwe kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Twariyumviriye dukoranye n'umungere wacu ariwe mama Buntu aturongoye, tubona ko twoza gukora igikorwa ngaha muri ibi bitaro, kuko Yesu Kristo ikintu kimwe yakoze mu buzima bwiwe ko ari kurondera imitima y'abantu. Nico catumye ava mu ijuru aho yarari, araza aremera, arapfa, arakubitwa, yarokurondera umutima wiwanje n'uwiwawe. Ikimubabaje ari cyamuna gishinga cyari ikintu kimwe, kwari uko ubugingo bwawe burokoka. Cyari kimuga cyari kije bagiteruye, ikintu yihutiye yabanje kurokora ubugingo bwiwe, abanza kumukiza ivyaha. Tubanze rero kuyumvire kwakikura Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Ari kigira kabiri yaciye akorera kino kimuga cyari cyaje kimusanga, yaciye agikiza, arakimugurura, arakibwira ngo haguruka. Turabakiriza umwami Yesu kugira ngo mwakire umwami Yesu mu bugingo bwanyu. Tuce twitega ikindi gitangaza kigira kabiri cyo kugira iki gutabagwa. Turashoboye kurihira uyu muntu yarakeneye icyuma c'imiliyoni 3,500,000. Turashoboye kurihira umwana 700 akeneye imiti ikurikirana kiyokire badashobora kuyihagarika iyo miti atayihejeje. Turashoboye kurihira umfaso n'umwe 300 kugira ngo batangure kumugirira operation yarabuze caution. Turashoboye kurihira uyu muvyeyi yarafuje abana abura 200,000 n'amahera 4,000 kugira ngo ashobore gutaha. Yesu ashimwe. Amen. Ivyo nivyo twashoboje gukora. Imana ibaha umugisha. Twari tuje gushitsa Imana rivuga. Somye muri Matayo 25 arababwira ngo aho umwana w'umuntu azozira ari kumwe n'abamarayika, azokwicara ku ntebe yiwe y'icubahiro. Hanyuma amahanga yose, abahambaye, aboroshe, bose bakoranire imbere y'iyo ntebe. Hanyuma ngo acamera nk'umwungere atandukanya impene mu ntama, akavuga ati mwampene mwe ngaha, mwantama mwe ngaha. Aca babwira ngo nari nshonje murangaburira, nari nyotewe muramiconywa, nagenda gusa muranyambika, nari ngwaye muramvuza, muza no kundaba. Burya natwe twaje gukora ico gikorwa, ryari twakugaburiye ni ryari twakwambitse ugenda gusa. Nyene batangare ngo aca babwira ngo ko mwabikoreye wa wunda cuma yoshira mu maguru, ko mwabikoreye wa mwana yari yabuze kosyo, ko mwabikoreye wa muntu yari yabuze itike yo kuduga, ko mwabikoreye wa muntu yari yabuze amahera yo kuriha agafungirwa mu bitaro. Burya ni jewe mwabikoreye. Ubuzima nyabuzima nukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Kandi abazoba intama abo bazoja mu kuryo mwibaza ngo ari bande? Nabazoba barakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, bahora bagorana bagaheba kugorana, bagaca bava mu mpene bakaja mu ntama. Hanyuma umaze kumwakira ikiba gisigaye no gukora ivyo bikorwa vyiza uko ushobojwe, kuko natwe buryo uno munsi twaje uko dushobojwe. Iyo ababikunda mwese, umuntu wese n'umwana ahetswe atazi ivyo arimwo ngaha atagwaye, ariko kubera nyina gwaje nawe twamukora mu ntoke. Ariko ubu twakoze ivyo dushobora. Iki gihe rero ivyo twashoboye nibi. Musubiremwo ngo mwami Yesu, uyu munsi ndakwizeye kandi ndakwakiriye ngo umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Mwami Yesu, umbabarire ibyaha byose nakoze. Amaraso yawe anyeze gose antunganye, kandi ibyo nakoze bibi sinzobisubira. Urakoze mwami Yesu. Dukoma amashi menshi. Mwenyemerera nk'abasengera.
data mu izina rya Yesu nuhabwe icyubahiro, uri Imana nziza kandi igira neza. Cyo nsaba nuko mpemu yera yoba muri bakabaganza akabarongora, mbere agaca hindura n'inyifato bahorana. Abahora bashavura ntibabe bagishavura, abahora biyumvira ibibi ntibabe bakivyiyumvira, besha ntibabe bakibesha. Amahoro yawe aganza imitima, ntihabeho kwidodomba, ntihabeho kuyicuza, ariko umuntu wese umugirire neza, uzoba ukoze cyane. Sanzwe kugiye gukora ibikomeye mu bagwayi, ugakiza ukabohora, nuko izina ryawe rihabwa icubahiro muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kuronka aya mahera angana nk'uko mu buzima bwanje sinarinzi yuko ushobora kuyaronka, sinarinzi ko ntuvuye ngaha, ariko urumva ko Imana igiye kubikora cyane, kandi ndabifashishijwemwo no nakiriye Yesu n'umukiza. Nukuri mumufashe twongere duhereza amashi iyo Mana. Nukuri sinoronka ukuntu nshima, ivyishimo ni vyinshi cyane, murakoze cyane.